ingo n'imiryango. Kaze mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndagwaye mwiriwe nshuti mugenzi mukunzi wa kino kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rudasima Rakiza ndiko ndahigushikiriza. Mu kiganiro giheruka twari kumwe n'abakozi b'Imana twahuriye mu Kayogoro mu ntara ya Makamba, aribo Pasteur Mahene Gabriel, Pasteur Niyongabo Desire, Cidikoni Ntambaga Onesphore, Cidikoni Vyizigiro Ezekiel hamwe na Pasteur Girukishaka Emmanuel. Ico gihe twariko ducira umugani ugwaruka aho twavuganye ku migani itandukanye n'impanuro bijanye. Uno musi babane batubwira nk'abakozi b'Imana nabo ico bakoresha kugira ngo bakebure ugwaruka nk'uko abarundi bakoresha imigani. Reka tubane tubatega yompi bakaba baganira na mugenzanje Samuel Sabimbona. Abakozi b'Imana murafise igikoresho kidasanzwe, mwamye muza murasubira kucitwa ijambo ry'Imana. Pastori Gabriel, mwebwe nk'umukozi w'Imana hari amajambo nkamwe muhora mugira muti aya turayakoresha nk'urufatiro nk'uko abaho hambere bahora bakoresha imigani? Egome, igihe turiko turaha impanuro urwaruka, ubwa mbere twishimikiza ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ari itara. Ni itara rimurikira ibirenge vyacu, ni itara rimurikira umukristo, rimurikira uwizera wese ijambo ry'Imana. Rero turababwira yuko kubaha Imana ko ari ryo tanguriro ry'ubwenge, kuko iyo yubasha Imana agakora ibikorwa byo kugororoka bimuhesha amahoro, bimuhesha iterambere, bimuhesha kumererwa neza no kubaho neza. Naco gituma rero igihe turiko turatanga impanuro mu rwaruka tujejwe, mu rwaruka rw'ababanyi, tutibagira kubabwira ijambo ry'Imana yuko kubaha Imana ariyo tanguriro ry'ubwenge. Umwana yubaha Imana, ugwaruka gubaha Imana, uzosanga ari iterambere mbere rizanana kuko bubaha Imana. Mbere na za ngeso mbi zikunda gufata cyane cyane urwaruka, ziya ngeso mbi bituma izo ngeso mbi zitanabegera kuko bubaha Imana. Bituma za ngeso mbi za zindi zivuga kuri wa mugani ngo wankabangwe ngo ndi wankazana ndabe, bituma izo ngeso mbi zitabashikako kuko babubaha Imana. Ijambo ry'Imana rero niryo ribarongora, niryo ribabera urumuri. Sindabizi kuri Pastori Desire. Twebwe iyo turiko turigisha ugwaruka cyane cyane hari aho duhora dufatira kuri Amunoni na mushikiwe Tamari, tukakira Bibiliya tukabasomera irya mirongo, tukabona ukuntu Amunoni yonze yipfuza mushikiwe akamara igihe kirekire, mbere Satani akamuteka akamushira ahantu akamufata mu gipfunsi kugeza akora ico caha c'ubusambanyi kuri mushikiwe. Tukabereka tuti mbega none mubona dusomye ijambo ry'Imana, mubona Amunoni amaze konona mushikiwe Tamari, mbega yungutse iki? Tumaze gusoma rero ayo majambo bavuga bati ntaco yungutse. Tugaca tubabwira rero tuti ingero y'icyaha n'urupfu. Kwingiro rero y'icyaha ari urupfu, gerageza namwe murabe rujya rupfu mugwigize inyuma, ariko kandi ubugingo budoshira mu bushira imbere yanyu, kuko nayo handi nibitagenda gutyo muzokwibuka kuyora mwasheshe, kandi iyo umuntu amaze gusesa ntashobora kuyora ibyo yasheshe byose. Nkagereranya nk'amazi, wofatiki ibido y'amazi agasesa amazi, mbega none asubiye kuyegeranya yoshobora kuzuza ibido? Batekaye. Mbega hoho reka dufata ikiboneka ifu yifashe, ugafata inkoko y'ifu canke ibakuri canke ikindi ugasesa, mbega uyoye urasubira kuzuza? Batekaye ntibishoboka. Niyo ivyo nonekaye. Jewe nkaca ndababwira nti rero kwivyo bizi yuko biruko, gerageza nawe wirinde bitaragushikira, kuko bimaze gushika ntacyo uzogikurayo, naho uzogikurayo ntuzokurayo igikwiye, uzokurayo inusu. Murakoze. Aho ni kuri Pastori Desire, kuri Pastori Onesphore namwe. Nunganira nka Desire, icyaha kitwara inda hanyuma kikavyara urupfu.
ayo majambo rero duhora tuyakoresha. Ndafise n'uburorero mpora ntanga, umwana w'umwigeme nk'uko Desire yabivuze bari bamubujije baramubwira bati yigenze neza, ariko ngo ashishikara akundana n'umuhungu umwe. Hanyuma umunsi umwe aramubwira ati muhungu ibintu vyahindutse. Umuhungu ati vyahindutse gute? Hanyuma ati vyahindutse, ati ndumva ibintu munda. Umuhungu ngo yagerageje kuja kumufasha ngo n'urukundo, nyamuhungu yagiye ahantu ni ntahimwe twumvise ngo aracarondera utunini sinzi ko ari amakinine acahereza ngo uwo mukobwa ngo amire. Urumva we yibaza ko ariko aramutabara, uwo mwigeme acamira amakinine menshi yaciye apfa, ntiyabayeho. Muri ivyo vyose rero nivyo twereka urwaruka rwacu iyo turiko turigisha ivyingo n'imiryango abagiye kubaka. Turafise ingingo zitatu dusoma zatumye umubano mwiza ushigwaho. Ingingo umenga ya gatatu iravuga ngo umubano mwiza washizweho kugira ngo abantu bavyara abana, hanyuma batoze indero nziza abana babo zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Iyo ngingo iriho, batoze indero nziza abana babo zo kubaha Imana no gushimisha izina ryayo. Urumva iyo duhera hariya kugira ngo uwo muryango uzoba umuryango watanguriye mu mahoro. Navuze yuko amahoro ahera mu nzu. Iyo urugo rufise amahoro n'urubanyi rwago rukagira amahoro, nta kabuza ko ishengero ryose rizogira amahoro, nta kabuza ko komini irogira amahoro, nta kabuza ko igihugu cyose kizogira amahoro. Nukuvuga amajambo y'Imana ni menshi ariko turayakoresha. Murakoze. Ego ndabona Pastori Ezekiel yagabirije ngira ngagira tubwire ayo majambo ahora akoresha. Ijambo ry'Imana nkuko nabivuze kare ni rufatiro. Dawidi yarabivuze mu Zaburi ya 34. Nkuko bisanzwe abantu barakeneye kubona iminsi myiza, barakeneye kubaho neza, barakeneye kuramba, barakeneye amahirwe. Niho rero Dawidi yabivuga nkubarira abana ati yemwe bana bato nimuze munyumve ndabigeje kubaha Imana. Aravuga ati ninde aguma ibyiza akifuza kuramba ngo azabone ibyiza. Aravuga ati uzuzura ururimi rwawe goye kuvuga ikibi, iminwa yawe yoye kuvuga ikibi, tandukana n'ibibi ukora ibyiza, rondera amahoro uyakurikire kugira ngo yashikire. Aha rero naho tuvuga abantu nabo gerageza gute bagakoresha ubwenge bwabo batarondeye amahoro bubaha Imana, ntashobora kuba amahoro yuzuye, hagoma harimo esheke, kunanirwa. Mu bihugu tukunze kumva bitagiramwo ubukirisu, bitarimo kubaha Imana, mbere bashaka usanga binatunze cyane, ariko hama imidurumbanyi iminsi yose, byo bubatse bakama basambuye, byo bubatse bakama basambuye, bakama mu marushwa iminsi yose. Rero nko ku ruhande rugwaruka mbona babaza nti murakeneye kuramba bategome, murakeneye kubona ibyiza bategome, murakeneye kubona amahoro mu buzima bwanyu bategome. Ni rero umuti wa mbere n'uyu, murondera amahoro mushimikije ijambo ry'Imana, mwubaha Imana, hanyuma mutandukane n'ibibi, mukora ibyiza, hanyuma muzobona Imana ibagendera bahezagira. Na Pastori Emmanuel nawe nyene arafise nguko ahora bigenza. Nibaza ko ikibazo ari cya kindi ku mugani wa nkabangwe ntibankazana ndabe, ariko wishimikije ijambo ry'Imana ubu kuko mwe muri abakozi b'Imana. Ivyigwa canke imirongo ni myinshi cyane, kuko uravye Samusoni abavyeyi bamubuza kumanuka mu Bafilisitiya ngo yifatanye n'urya mukobwa. Samusoni arabankira rwose, kandi yagize iherezo atari ryiza, ko tubona yuko bamukuyemwo amaso bakamugira umusyi, kandi yari umunaziri w'Imana kandi umunyenkomezi. Murakoze cyane. Hanyuma y'ivyo ubyeretse urwaruka canke n'abandi batagomba kumva ijambo ry'Imana rivuga, ni kimwe mu bindi bene data bavuze no mu bindi biri muri Bibiliya bidufasha kubwira abantu wankabangwe ntiwankazana ndabe. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa yatubwira ngo nani mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ibihe byo guhembuka yibona ingene biza. Yeremiya ati nabo ushaka guhindukira canke kugaruka, garuka kuri jewe uhoraho, ndi umunyembabazi, nuzi imbabazi n'ikigongwe cinshi. N'andi majambo akurikira. Iboneka rero yuko twishimika ijambo ry'Imana turafasha ishengero, turafasha abakuze, turafasha urwaruka guhindukirira Imana kugira ngo uwo mugani ntuzubashikeko wankabangwe ntiwankazana ndabe. Rero no ku muntu yoba yaramaze gushika kuri zana ndabe, no kuvuga ari muri za ngaruka z'ivyo yakoze, mwebwe nk'abakozi b'Imana mubona hariho ivyizigiro vyo gusubira kuronka ayo mahoro yoba yaratakaje. Uwamaze gushikwa n'ingaruka zazana ndabe, twebwe ico tumufashisha tumubwira yuko akwiye guca bugufi akihana, hanyuma
akagira ukwizera agahinduka akaba mushasha. Iryo niryo jambo tumushigikiza tumufashisha, kuko yarashyikiwe n'ibyago. Ivyo vyago bimushikira yari yararonse impanuro, yarahanuwe, mugabo naho vyamaze kumushikira tumuta turamukurikirana, tukamuhanura, tukamwubaka, tukamwereka inzira y'Imana, yuko ubukiriro buri mu Mana, ubukiriro buri mu guca bugufi, akiherereza Imana, akiyana, agahinduka akaba mushasha. Iryo niryo jambo tumushigikiza tumufashisha, kandi yatwumviye agaca bugufi, akihana, agahindukirira Imana, vy'ukuri ahinduka mushasha. Ivya kera biribagirwa kuko ababaye caremwe gishasha. Icyo niryo jambo tumushigikiza. Murakoze gose. Urumva yuko abakozi b'Imana baratanga n'ivyizigiro, haba mu muryango, haba mu gihugu, haba ku muntu umwe ku gatwe kiwe, naho yoba yarashitse ahantu habi haba hakiriho ivyizigiro vyo gusubira gutabagwa. Ndakengurukiye abakozi b'Imana, nkengurukira na mugenzi wanje Samuel Sabimbona bari kumwe. Rero Leonidas Manirakiza nakibatunganiriza, ndabasezeye. Ufise ikibazo cyawe cyo kunganira, urashobora gutelefona kuri 71 204 197 canke 69 499 619. Urashobora no kurika message kuri izo nimero. Yesu abampera umugisha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke ukadutelefona kuri telefone 22 24 56 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha. Uhejeje gukurikira ikiganiro c'ingo n'imiryango, ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira, urashobora kutwandikira ugasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura, canke ukadutelefona kuri telefone 22 24 56 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi. Yesu aguha umugisha.